abanywanyi bawe Dog Business tubemereye tubibutse yuko twabemereye business zitatu wewe ufise amafaranga ushobora kwinvestisamo. Tubabwiye tubabwiye business ya mbere, reka namusabe mbere atubwire business ya kabiri. Umuntu wumva yuko ufise amafaranga uvuga nti mbega 2026 no yakoresha iki, business ya kabiri ubona umuntu yobwira abantu. Okay. Business ya kabiri. Tutangiye exemple iri simple kandi cyane. Okay. Isi yo Burundi tutabeshanya turafise ahantu henshi ho kurata. Kandi turabona ubunya yuko abantu bava hanze, surtout aba diaspora, abantu baba touriste bari ngaho bava mu bihugu bitandukanye, bashaka kuza kuraba ku mashuha, baraba amashuha, baraba amashite, ibyo onya n'ibibanza parmi dufise byo kwiratira ngaha mu Burundi. Ikibazo kica kihaba ni hehe, none bazoshikira he, bazorara gute, kubera twibukanye abantu baba businessman, ba businesswoman, umuntu arinze avuga ati je vais aller investir mu gihugu kinaka. Ikintu ca mbere ashira imbere ni security. Rero iyo business tugira tubabwire ni exemple ntonya mugabo mu bindi bihugu ihari. Fata yuko ngaha mu Burundi turafise ama maison de passage, tukagira n'ama hotel. Mugabo ivyo onya ntibikwiriye ku muntu akeneye kuza gukora business, kuko hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati ndagiye mu Burundi mugabo sinkeneye ntangure gushika muri problème zo kuvuga ngo ndiko ndarondera inzu ya maison de passage, wumva ngaho onya nta muntu n'umwe ubuhazi.